Moro cyane n'umusi ndi kumwe na Ivan Dollar, artiste akomeye cyane nga mu Burundi. Ndazi mwese muramuzi, ari expo yimaze imisi iri kiraba. Expo yavyice biracika, jewe byarancanze sinashoboye gutahura. Hari byinshi cyane nabonye ariko ntashoboye gusobanukirwa ivyo ari byo. Nkuko mubibona kuri ayo ma image ariko arapasa, izo nizo art we yagize. Turi mu exposition idasanzwe, rero agira tubwire gato cyane kuri iyi idea yiyumviriye gute nkweki iki cyiyumvira. Turamukije cyane Ivan. Mahoro ndabaramukije, nkuko yabivuze nitwa Ivan Dollar, amazina nahawe n'abavyeyi ni Ndayikunda Ivan. Hanyuma nkuko mubibona turi kuri exposition yitwa Mémoire en reflet. Ni exposition yavuga ku bijanye n'u Burundi muri rusangi, ama histoire duhura nayo, ivyaranze kahise ku Burundi, ivyiza tutoreka kwibuka no kurata, n'imico n'akaranga muri rusangi. Hanyuma tukavuga kandi no ku bijanye n'inyifato vuga psychologie humaine, uko biba bimeze, uko umuntu avyitwaramwo n'ico bikiza muri make. None kuri kijya ide kubera iki zijya mpuzu z'amajournal, kubera iki bijya binyamakuru, kandi ibinyamakuru biri mu Gifaransa ariko sinashoboye gutahura kubera iki utigeze ugira bya bitabo twiga mu Kirundi, imigani gisa n'umwavu, kubera iki umuntu atogenda agiye gusoma gasoma basi akabona n'akantu kanditse ko gisa n'umwavu. Urashaka kutubwira impamvu washimye Gifaransa kubera zigura abazungu, erega n'abarundi turashaka kugura muga twashoboye gusobanukirwa. Merci. Bon, abarundi ego no butumwa bwabo kandi abarundi barabuzi. Ni vyiza yuko vyari kuja mu Kirundi ariko kugira ngo bishike henshi hashoboka shobore tambukisha cyane message yanje, byasaba yuko ndabishira mu rurimi ruri international kugira ngo n'abatari abarundi babitahure, kabanka nibo batabizi, abarundi bibacu barabizi. Hama amajourno wegereye hariho utujambo tumwe two mu Kirundi twanditsemo, hariho nkanda kweretse Burundi, utuntu twinshi samuragwa birimwo, ariko cible n'abarundi banyenevyo, hakaba kandi n'abo banyamahanga batabizi. Ego nuko atabanga udashatse kutwinyegeza gatoya, izi dese mukora ko tuzi yuko bitaba vyoroshe. Eske mwunguka gute? Nyimba ari banga turashobora kuryumva ukatubwira incamake y'ukuntu mwunguka. Mbega iyo batazishoye urazitahana zikaguma muhira canke hari ibindi bintu nyene uvuga ati ndashobora kubikoresha canke ntibashobora kureka kuzishora? Kuko igiciro ndiko ndaraba igiciro si bwana umugani w'abarundi, kuko namahera atari make cyane. Ndiko ndaraba hari abantu batabitahura cyane cyane nk'abarundi, avuga ati je ico kintu cyayo mahera yose ndakigure ndagitware he. Wowe kubgawe uraviza ukavuga ati na mahera ndayasavye ntayaronse birabisha na karesi nkenye mugaya, kandi ukuntu wambaye vraiment nukenye kubakuzi ugitangura no mwuga gushika ubu hariyo difference. Ushaka kutubwira incamake ati jewe ndunguka canke sinunguka? Ni kuvuga jewe iyo nkoze ntegerezwa kunguka, nta munsi n'umwe ndahomba. Hari abahava boriyanta inyungu mu vy'amahera, mugabo sinunguka amahera gusa. Niyo hatabonetse amahera ndunguka ivyiyumviro bishasha by'abashoboye gukurikirana ibikorwa vyanje, ndunguka amancouragement, ndunguka n'ivyizere bishasha bangirira, ndunguka abagenzi, ndunguka abazi umwuga nubwo utobari uwiwanje gusa, bakamenya nuko ivyo bintu bihari, kumbure bakazorondera n'abandi bashasi batari jewe. Hanyuma mu buryo bw'amahera mwavuze ko bizimvye, nkwe nibaza ko bitazimvye. Gute igihugu cyacu nico gihugu cyonyine kidandaza amatablo manini ari ku rwego nkuru ku mahera makeyi. Ivyo rero bica biheza bikavana ngira ngo n'urugero ngereranyo rw'ibidandazwa muri rusange. Rero mugabo uko biri kose umuntu umwe wese arafise aho abageza agaciro kiwe, uvuga ati jewe aho ngeza naha bivanye kandi na za nguvu biba vyadutwaye. Burya chaque tableau ifise message. Je mu gukora tableau ndagira ama recherche akwiye ku buryo nza gusangiza abantu canke tukahurira hamwe kuri ide imwe twiyumvira ibi na biriya. Ukuvuga hariho wa mwanya, hariho vya biyago, hariho ya majoro ndaranicaye, hariho vya bibazo mbaza abandi bantu bankuriye. Ivyo byose vy'ukuri nta giciro noronka ndabitangirako, mugabo uko biri kose abagura abashima amatablo bakavuga ati amahera arazimvye mugabo twayashimye, bose ndabashimi. N'abavuga ko ari menshi ndabashimi. Igikuru nuko bamenya ko duhari, hama nyene ko dukeneye kwibesha, hama ntavyo ntahana. Navyo ntahana. Okay, atari banga ko iyo habaye expo hari abashima nivyo nzi, mugabo none kubera iki iyo ashimye kiguma ngaho katagitwara ubwo nyene? Mwanka yuko muomba abakiriya canke haraba vyabindi ati ewana nyimba yazanye 5 million hari uzozana 6 million, nshaka kumenya mbega ntashobora kuca gitwara nk'ubu nyene tuvuge ko hari ico nashimye, sinshobora gushoka ndagitwara
canke ndarindira gushika expo iheze mwomusigurira? Umuntu yashimye tableau hariho ivyo bita gutanga igice baca bandikaho ko yabaye reservé hama kandi reservation irafise dire imara n'umuntu ushobora kureserva tableau gushika umunsi exposition izohererako tarayatanga yose biragoye biraharantisa ibintu bijanye n'urudandazwa hama kwa gishimye nawe akagitangira amahera yose nawe nyene ategerezwa kurindira ko exposition ihera turandika ko vandi kuri etiquette mugabo amatableau akahaguma kubera yuko ihangiro si yuko gusa twoshorerwa hama bikagenda ni yuko twohakura ikiyago tugakaburira abantu kuganira bisunze amasanamu tuba twakoze bisunze ivyiyumviro bitandukanye tukaganira tutitayeho yuko twodandaza gusa bikahava gushika itariki ya nyuma exposition iheze. D'accord, urumva harimwo ama réduction urumva nyene hari igihe wumva umuntu ko yashimye mugabo kumva yuko amahera atariko arayashikako ukavuga ati jewe vraiment ndiko ndakuraba sishaka kuyikwima kuko ndandaza ku mahera make ndibaza nta réduction bikenewe na réduction bihari muramwumva so gusa ndashima warinze uyumvira ukavuga ati ibi bintu no bigura kuko babonye yuko ari byiza biri ku rugero rwiza kandi bidakunze naho nta kibazo murakoze cyane hanyuma bari udukontact murakoze cyane turabashimiye mu mwanya araza kutwereka amaide yariko aratubwira yuko mu madese yiwe afisemwo idashaka kuvuga ati hari ivyo bisobanura hari ivyo bisigura harimo n'amajambo y'ikirundi je nawe nabonye ivy'igifaransa mugabo araza kubitwereka ndabibereka reka ce tugenda tuzunguruke murakoze cyane reka rero ngende ndabereke ca kirundi nabemerera n'insiguro z'amatablo amwamwe sawa reka tumukurikire turabe ivyo bintu atubwira yuko agira twereke je sinashoboye kubibona ariko murabona yuko hariho n'abantu benshi bariko barayikurikirana ni tablo idasanzwe katwumvirize n'abandi bumvireho kirundi ca mbere ngiye ukwereka umwana Burundi aka kantu sinzi ko mukabona je sinaye nakabonye na gato murabona yuko ndakweretse Burundi hari mu buseruko ibintu nk'ivyo murabona yuko none iyo background washatse gusigura iki kubera iki harimwo ndabona mengo ni famille mugabo kubera iki uyo mu mama ari waboneka kandi twama tuvuga ngo umugabo ni wagize urugo kubera iki bisanzwe tableau yitwa enracinement ni ibintu bijanye no kwereka umwana Burundi ni umuco ugirwa n'abamama igitsina gore muri rusange mugabo nkuko aba ari umwana w'abantu babiri na se wiwe ategerezwa kubonekamo mugabo muri background urabona ko haboneka cyane abagore n'abakobwa gusumba abagabo yego none ko namanumva ngo ama couleur muri DC arafise icyo asigura iyo couleur y'inyuma iyo background hari icyo yo bisobanura kumengo ni violet novuga gute ni bayita turquoise ni vert icyanze na bleu donc ni mélange y'amabara abiri kuvuga tugiye muri psychologie des couleurs vert isymboliza espoir urazi ko no mu drapo ry'iwacu ariko bivuga hama rero iyi tuyita ko ari umugigwa w'icizere no guha ikaze umwana mu muco murundi no mu muryango murundi ni icizere kubera yuko iyo bariko barereka umwana Burundi bamubwira ati ndakweretse Burundi hariya ni mu seruko uzokwigira y'amashuri yisumbuye yani nzogenda gupambana mu buraruko uzofatirayo indege kuvuga no kumucira inzira mu bintu vyiza no kuvuga yuko muri make ni umugigwa ugizwe no guha ikaze umwana n'icizere cyuko azovamo ikintu c'akamaro coteza imbere umuryango n'igihugu. D'accord, muravyumvise twashoboye kubona ino DC murana ko ari DC isukuye sinibaza sinzi ukuntu bivuga ariko is one of the best artists in Burundi ndayikunze cyane the way iri strictire hayifise ibintu byinshi cyane sinzi yari yaje uko mubibona hariyo uruyoya uyu no mu mama wiwe abari nyuma ndazi murababona sinzi amazina no bitwa kuko urazi ibintu vya DC biragoye so reka tubandanye atwereke n'indi DC gatoya hama abafise ikibazo murashobora kumukontakta kuri izo nimero mubona ngaha munsi canke mwandike mu commentaire murakoze. Nkuko yari yabitubwiye agira twereke iyindi dessin ashoboye kudusobanurira kuko jewe ico numiwe ko ni kimwe kubera ko umwana ruguru twama tubonye inka ewana tubonye inka n'ivyatsi na mutama kubera iki telefone abana bo ruguru avuga ati batunga gahinda mugabo sinovuga ni yari ndabona yuko ari telefone zigezweho
hama twasuye kubona ya decor nyene za mpuzu nyene z'ibinyamakuru kubera iki aguma dusigurira murakoze. Kuri iyi tableau nayise epopée pastorale, no kuvuga najya amazina babwira inka, bavuga iyo inka ziriko zirarisha canke ziri mu ruhongore bikunda kugirwa n'abaragizi. Rero ngaha iyi tableau yacu yerekana abantu babiri ba represente generation zibiri, hariho generation y'abasaza na generation y'abana. Generation y'abasaza yerekana yuko ari wa muco n'akaranga vy'igihugu biriko biramera nk'ibizimangana, niyo abakiri bato banyotewe bumva yuko bokora ibishoboka byose ngo bazigamenya mico n'akaranga kugira ngo na generation iri imbere y'abana batoyi izokurane wa muco. Ukuvuga rero presence y'i telefone ngaha muri tableau nikwerekana ko ari gupreserva, sinzi ko mu Kirundi novuga ko ari ugukingira canke gufata neza ubwo bumenyi busa n'uburiko buratakara kugira ngo ejo na hirya y'ejo buzoshikire nabo bandi. Umucamake uyo mwana yariko arafirma uyo mutama ariko aravuga canke iyo telefone yariko arigira selfie wenyene? Yariko aramufilma yongera filma na paysage barimwo kubera yuko novuga yuko ari nka histoire personnelle, kubera ko pendant les vacances niho kenshi abana twavukiye i Bujumbura tuduga ruguru mu bafise amafamiye tukagenda kuraba imiryango hariya. Rero hari igihe usanga hakiriyo ako kantu ko kurima no korora. Hariho rero ibintu byinshi bakora kugira ngo bigende neza igihugu ku kindi. Igihugu cyacu hari ibyo dukora n'abandi hari ibyo bakora. Mu byo dukora rero hariho ibyo abo mu ntara zo hagati mu gihugu bakora, abo ngahanye i Bujumbura badakora, kandi ugasanga tubimenya hari icyo byofasha. Ndaryohewe cyane kumva iyo nkuru. Urumva ndiko ndaraba narinzi ngo ni dessin iri kirasemboliza ibindi bintu, ariko ndatahuye neza yuko ni umwana yari muri vacances, maybe na mutama wiwe bariko baratera inkuru, mugabo biboneka yuko ni umwana wo mu muji, umugani w'abaraho. Rero mutama nawe ibereye ari haruguru, so twe turagenda turyoye muri vacances, tugiye kujya vacances, mugabo ca dufata utu image cyo nitwa ngo vlog. So ndagushimiye cyane. Urakoze cyane. Okay, iyi nayo yitwa la confusion. Nayo nifuje kuyita izina riri direct, nkuko mubibona harimo ibintu bijanye n'imiti, hariho ibintu biriko biratekwa, amavisage atandukanye, hariho uriko ariyumvira n'undi asa n'utangaye. Ni kuvuga rero tugiye kubihuza na ya titre nabihaye ya confusion. Urabona umuntu ari confus canke umuntu ari mu madidane atazi ico gufata n'ico kureka, nuno mwana ngaha. Kubera iki umwana yabonye bariko barateka, cayibaza ko bageze gufungura, acarazana isahani n'ikiyiko, tuvuga ati rero harageze. Okay, mama wiwe yariko arondera umuti muri vya bihe vya corona. Hariho ivyo bita ngo kwiyubikira. Baregeranya imiti, bakegeranya ibintu byose vyokera vyotuma mu mahaha hazibuka, ibintu bikagenda neza. Kubera yuko rero batavuganye hakiri kare n'umwana amupartage ubwo bumenyi, umwana wewe abonye ko bacanye avuga ati harageze gufungura. Nivyo. Mwakoze cyane. Ndashoboye gutahura kubera iki none iyi miti ko tuzi ko kwiyubikira bakoresha amababi gusa, ariko niyo miti yarakora kameme. Imiti y'ikizungu mbona ibinini iko yarakora. Bon, je sinagwaye corona mugabo naravuye n'abayigwaye. Kuvuga imiti yo kwa muganga yaramara igihe. Yego. Kugira ngo ishobore kuyayisa. Hama rero sikuvuga ko idakora, ngira ngo bicayivana no kwihangana k'umuntu. Hari umuntu avuga ati jewe ishobora kugira kuri ritme yacu, numva umenga vyoteba gatoye, reka ngire uburyo bunyaruka kandi bwizewe. Biraboneka yuko ntayo yariko arakoresha, yari yayishize ku ruhande. Yari yayikoresheje ahubwo ntiyamuvura mwa wa mwanya yifuza. D'accord. Turacabandanya, agiye kutwereka iyindi dessin. Dessin iyi amazing. Kubera iki ivyo bintu, kubera iki uyu mwana yikoreye ivyo bintu vyose, ko mbona umengo biraremereye.
kubera iki tableau yitwa Samuragwa? Kubera iki tableau yitwa Samuragwa? Sinashoboye kureka amazina ya vyose mugabo zoza ndagenda vyose ndabereka. Kubera iki yitwa Samuragwa? Kubera iki harimo umukobwa kandi mu mico n'akaranga n'umukobwa batemera yuko umukobwa yitwa Samuragwa. Sawa, nukuvuga rero aha ni umusamuragwa wiki, ni umusamuragwa wo gukingira ibikoresho novuga byofasha gushikana message kure, ari byo by'umuziki, hariho ibitabo, hariho amakarte peut-être yama localisation, ndabona ingoma, hariho kandi n'isuka. Rero ibyo byose yabikoranirije hamwe nk'umwe mu bantu bihebeye akaranga, bihebeye inyungu z'igihugu n'inyungu za kazoza kacu. Niyo mpamvu rero iyo je numvise umusamuragwa mu mutwe wanje, abo bizositaza barambabarira, sinigera mfatira ku gitsina. Umusamuragwa ni mpaka w'umuhungu cyangwa umukobwa. Umusamuragwa ni beaucoup plus responsabilité, ni beaucoup plus commitment, kumva yuko kabisa icyo kintu kiko kirasona muri wewe, tutisunze ngo nukuri umuhungu cyangwa umukobwa, tutisunze n'imyaka yawe, nuko kuvyiyumvamo. Hari benshi babikoresha no kunezereza abavyeyi canke abo bantu bawe baraze, nkuko bariyo n'ababibaye muno munsi mugabo batitwa basamuragwa mugabo muri context yabo mugabo ugasangana umuntu ari responsable y'ibindi bintu. Voilà. Ego uwo muntu rero ayo ma responsabilité yose nisunga imyaka, nisunga iki, nuwo mutima wo gukunda ivyo bintu, nisunga n'igitsina ko mutabivuga. Ego nisunga n'igitsina, kumva ko ukunda ivyo bintu runaka ku buryo bw'uko ubona vyigura, ivyo nitwa jewe ubusamuragwa. Yes. Hama rero kandi n'ikindi kintu ndakunda gucapa abantu batambaye ibirato kubera iki n'ubuzima nengo bayabaye, kugira ngo nerekane yuko ibintu vyiza burya ntibidepandana n'itunga ry'umuntu, ntibidepanda n'agaciro society muha, n'ubuntu nushinga ntahe ni jambo. Ivyo navyo ntibihagaze ku mahera canke igihagararo, ntibihagaze no ku gitsina. Alors, j'aimerais savoir kubera iki none izo dese zigutwara umwanya ungana gute, bimeze gute, ko turiko turabira umengo naje no bikora mugabo ariko ibanga rihari muri iyo dese bifata igihe kingana gute uri kurabikora? Umwanya wo kubikora uba muto gute? Umwanya wo kuyumvira niwo mwinshi canke umwanya wo kubikora uba muto kubera mubizi? Uba muto kubera yuko ibikoresho nkoresha je ntibingora. Ngaho biranditswe ko acrylique c'est papier journal, abazi amarangi y'amakirike n'amarangi yuma mu minota mikeyi, kuvuga umwanya wo gushira icyumviro canje kuri tableau uba muto, wo kuyumvira no kukinoganza kikagira sens nuba munini. Ego ndabashimiye cyane Ivan, murakoze cyane. Ego sawa sawa.